nta gihugu na kimwe kitera imbere kidafise industrie. Nta gihugu na kimwe. Ibihugu byose byateye imbere biba bifise industrie mu gihugu. Ata industrie dufise ntimwibaze ngo tuzova twarateye imbere, ntibikunda. Parce que l'industrie iza kugira la chaîne de valeur. Iyo turiko turavuga ngo turafise umwimbi w'ibigori, ni vyiza. Muga tudafise iyi chaîne de valeur pour conserver, transformer, nta valeur économique bijya bigori bizoduha. Naco gituma nibaza bubaha mwatwe n'abene gihugu turakwiye osi kuza kwiga kudefenda igihugu. Ubutunzi, l'activité économique iri mu bintu vya mbere tuza gukingira. Jewe mvuga nti nous devons protéger l'économie y'igihugu. Amadovize tukayakingira, tunafise na make. L'industrie uko yo bimeze kose tuyishigikire, ejo izokura ejo. Mais il faut yuko le gouvernement yakompanya izo secteur kugira ngo zibe porteur de croissance. Sino tutabikoze ejo nta wundi muntu aziyumvira kuzana industrie. Ntanum mu gihugu badakingira industrie locale, ninde yozana industrie? Personne.